Tekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho imisi yose kuri imbonesha kure ya Hejuru TV. Muri uyu mwanya tubazaniye inkuru idasanzwe ku rubanza rwa Alain Guillaume Bunyoni, ya audio yanyegejwe imisi yose tumuhejeje kumenya ibirimwo, muraza kubikurikira muri aya makuru. Turaza kugaruka kandi ku kungene parike yoba yaranditse icaha co kugerageza kugandagura umukuru w'igihugu hakoreshejwe umupfumu. Muri aya makuru rero mukaza kubikurikira mu majambo nk'uko munabibona muri ekara zanyu, harimo igisa n'urwandiko. Iyo ni page y'indwi kuri page ya 17 iyo mu bigize urwo rubanza. Ese muri urwo rubanza haravugwamwo iki? Kuri ico caha Alain Guillaume Bunyoni yagirizwa co kugandagura umukuru w'igihugu akoreshejwe umupfumu, boba bavyandika gute mu mpapuro zabo? Muri aya makuru nivyo mugiye gukurikira. Mbega uwo mupfumu bundi avugwa arabaho koko? Arabaho? Turaza kubibagezaho uko nukuri. Ese audio parike ivugayo arabaho koko? Arabaho nayo? Turaza kubagezaho ibirimwo muri ayo audio. Ese Bunyoni yoba yarahuriye he n'uwo mupfumu ipikipiki? Bivuga ko Bunyoni yoba yarahaye uwo mupfumu, yoba yaramuhaye gute? Tuze guhereza kandi no kurabira hamwe niba Alain Guillaume Bunyoni ataraguye mu mutego boba baramuteze. Ivyo byose muri aya makuru nivyo tugiye kugarukako, ntuze gucikwa kandi n'ibintu bitatu bizwi kandi niba ico caha carabayeho ngabo bose rero bakigizemwo uruhare bokurikiranwa. Muri aya makuru twabateguriye inkuru irambuye kandi udakwiye gucikwa, nk'uko mu kanya gato turaza kwitangura mu buryo bw'idonido. Fyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko wibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru tubagezaho. Iyi ni Hejuru TV, turabahaye kaze. Nkuko vyanditse muri iyo dosiye y'urubanza, dutangure tubagezaho ibi. Turugure Twamugina na Alain Guillaume Bunyoni baraganiriye umugambi wo kugandagura umukuru w'igihugu bakoresheje uwitwa Emmanuel Ntikazohera batazira muhuza w'Ibutaganzwa mu ntara ya Ruyigi. Barondeye mu ntango zandamukiza 2023 nkuko vyumvikana mu butumwa bwa audio yarungikiye Alain Guillaume Bunyoni. Uyu Alain Guillaume Bunyoni yaremeye ko Emmanuel Ntikazohera ashoboye kwica umukuru w'igihugu akoresheje amangentegete. Yavuze ko ari inkuru ihambaye yo kwizerwa. Alain Guillaume Bunyoni rero yarungikiye amahera Emmanuel Ntikazohera batazira muhuza, yongera amugurira ipikipiki kigwira amwumvishe ko yo kwica umukuru w'igihugu. Bumvikanye ko azomurungikira impembo amaze kurangiza igikorwa. Abajijwe ku kijanye n'intumbero yo kugandagura umukuru w'igihugu akoresheje amengentegete, Alain Guillaume Bunyoni remeye ko yaronse ubutumwa buciye muri audio yarungikiwe n'umuntu muri urwo rubanza atavugwa. Ni ubutumwa rero bwavuga ko Emmanuel Ntikazohera ashoboye kwica umukuru w'igihugu. Alain Guillaume Bunyoni yavuze ko atemeye ayo makuru, ahubwo yahisemwo kuryosha uyo Emmanuel Ntikazohera kugira amaronke nko umuco ukwiye kuri ivyo bintu vyavugwa. Abumva igifaransa no muri iyo video muriko murabona haruguru rwandiko, murashobora no kwisomera ko parike yavyanditse mu gifaransa, gusa tubisanga ku rupapuro rw'indwi mu rwandiko rw'impapuro 17 rusigura ivyo parike nkuru y'igihugu yagiriza General Alain Guillaume Bunyoni na bagenzi we. Ariko rero hari n'utubazo twinshi umuntu aheza akibaza, nk'uko rero benshi bagiye babigarukako. Mbega uwo mupfumu avugwa arabaho koko? Yego cane arabaho, niyo nyishu. Emmanuel Ntikazohera batazira muhuzi aba ku mutumba Musenga, komine Butaganzwa mu ntara ya Ruyigi. Ababanyi biwe batangaje ko asanzwe azwi nk'umupfumu avura indwara zitandukanye. Abandi rero bakavuga ko afasha abanyororo kuva mu mabohero, ngagiye kuraba umunyororo akamuha umuti nta bihera uwo muntu aturutse canke atarekuwe. Uko niko rero abari hafi y'uwo mupfumu n'abahatuye hafi n'ababanyi biwe boba batangaza. Hibazwa rero ababanyi biwe ko hari abategetsi babona baza kwa muhuzi. Ababanyi biwe bakaba barishuye ko muri irya minsi yaciye
ivugwamwo ifatwa rya Alain Guillaume Bunyoni muri Ndamukiza 2023 bari bamaze iminsi babona abantu baza gutora Muhuzi kuri pikipiki. Baravuze kandi ko hari n'abantu bamuguriye telefone igezweho ya Android. Nyuma y'iyo fatwa rya Bunyoni, abantu bo mu nzego z'umutekano baje barafata Muhuzi baramujana mu modoka ya pick-up acamara igihe kitari gito atazwi irengero. Ivyo navyo rero tukaba tuvyemeza kubera hari Pacifique Nahazwe yoba yaramutabarije mu ntango za Rusama 2023 vyavuga ko yanyurujwe n'abacungera Perezida Ndayishimiye. Hari amakuru yamenyekanye ko hari ivyo yabajijwe mu iperereza ry'u Burundi, mu nyuma rero akaba yarasubiriye no kuboneka abaho ataco yinona. Mu kibaniro vyaravuzwe ko Muhuzi ariko akorana na Bunyoni, ariko abantu bari bibaza ko ashaka kumufasha gutoroka ibohero. Hari n'ikindi kibazo rero c'ama-audio Parike ivuga ko ariwe. Ese arabaho koko? Ego cane arabaho. Bayafashe barazi ko yahanahanwe kugeza aho ashikira General Bunyoni. Muhuzi rero yafashwe amajwi atabizi n'abantu bamutumiye bamwunguruza bamujana ahantu muri hoteli, baramubaza n'imigenderanire afitaniye n'abatwara Burundi uko yobigenza kugira yice Perezida Ndayishimiye. Ivyemezo ko abishoboye, ico basaba kugira abikore. Abo nibo Muhuzi yabwiye ko afitaniye imigenderanire n'umukuru w'igihugu, ko yahoze avura umuvyeyi wiwe, ko yafashije CNDD-FDD kiri ku rugamba, yongera arashinga ibiheko mu ngoro yayo no mu biro vy'umukuru w'igihugu. Muhuzi yarivugiye ivyaha bikomeye cane bise ico bipfana n'urupfu rwa Perezida Nkurunziza, nabo barabimutumye ku kibazo co kwica Perezida Ndayishimiye. Muhuzi yemeje ko yoshobora kumuhenda ko abangamiwe, kamuha umuti witwa ko uwo kumukingira ariko ko ari uwo kumwica. Avuga ko ariko yoba yarabikoze no kuri Nkurunziza. Twababwiye kandi ko turaza kugaruka ku nsiguro y'ingene Bunyoni yoba yarahuye na Muhuzi. General Bunyoni ntiyigeze ahura n'uyu mupfumu Emmanuel Ntikazohera, ubwo yahawe izo audio mu ntumbero yo kumwumvisha ko bishoboka guhindura ubutegetsi hakoreshejwe uyu mupfumu. Igihe rero asambishwa, General Bunyoni ntiyahakanye izo audio, ahubwo yasiguye ko yashaka gutahura neza ivy'ingene umupfumu yoba yarakoreshejwe mu rupfu rwa Perezida Nkurunziza. Parike rero ntiyashimye kuvyandika kandi ntiyashimye ko bivugwa ku mugaragaro, niyo mpamvu ico caha kiburanishwa mu mwiherero. Ese ipikipiki ivugwa yo yarabayeho? Ego, iyo pikipiki nayo yaraguzwe. Mu vyo Muhuzi rero yasavye kugira akore ivyo kwica Perezida Ndayishimiye harimwo ico mufasha kwiyunguruza be no kumwubakira inzu nziza. Yaranavuze ko abandi bari bamuhaye inka 3 za kijambere zica zirapfa, arerekana naho zaba. Muhuzi rero avuga ko bakunda kumwemerera vyinshi, ariko abashikanye ku butegetsi bakaca bamwibagira. Ni gutyo rero yaguriwe ipikipiki, yongera yemererwa ko bikurikira azobihabwa amaze guheza igikorwa. Igitangaje rero nuko ipikipiki yaraguzwe ariko ntiyahawe Muhuzi nk'uko yabimenyesheje mu iperereza. Bayiguze rero baherutse kumufotora yicaye ko baca bamubwira ko bazoyimurungikira, biba bihereye ngaho. None ipikipiki yoba yaragiye hehe? Aho hoho nta nyishu dufise. Haribazwa rero niba Bunyoni ataraguye mu mutego, kuko ingene uwo mwanya muto hadutse amakuru y'umupfumu ashobora kwica umukuru w'igihugu. Makuru rero gaca ashikira Bunyoni, nawe akavyemera agatanga amahera yo kugura pikipiki itanatanzwe. Biranatangaje, mu minsi mike rero yemeye ivyo bintu, haciye rero hatunganywa fatwa rye, yongera haragirizwa ivyo kwica umukuru w'igihugu akoresheje amangentengete. Iperereza rero ryamenye gute aya makuru? Ninde yatanze izo audio mu iperereza? Ibi bintu rero bisa nuko kuva mu ntango ari umutego wo kuronka icemeza ko Bunyoni ashaka kwica Perezida Ndayishimiye. None kubera iki akurikiranwa wenyine kuri kino caha? Hari abantu benshi rero bagize uruhara kugira Bunyoni amenye ivy'uyu mupfumu no mu bijanye no kumugurira pikipiki ivugwa ariko itashitse. Icaha rero nimba carabayeho, abo bose rero bakigizemwo uruhara bokurikiranwa kubera ko bose bari bazi biriko birakorwa. Icambere nuko Emmanuel Ntikazohera batazira Muhuzi yaremeye ko yokwica Perezida Ndayishimiye, yongera aremera impera yo kubikora. Ni gute Parike ifise aya makuru yose ariko akaba adakurikiranwa? Kubera iki sentare yanse ko Muhuzi aza kubazwa kandi Bunyoni yariko aramusaba ko bamuzana?
hagati ya Bunyoni na Muhuzi ninde afise uruhara runini mu mugambi wo kwica Perezida Ndayishimiye hakoreshejwe ayo mangetengete ni ikibazo. Ica kabiri rero Muhuzi yiyemerera ko afise uruhara mu rupfu rwa Perezida Nkurunziza akavuga n'ababimutumye. Ni kubera iki ici caha naco Parike itagitoje ngo inagihane hagati yo kwiyemerera kubarisha umukuru w'igihugu no kwemera ko yakwica uwundi mukuru w'igihugu ni ikihe gihambaye. Parike ivuga ko Bunyoni afise uwo bakoranye mu kurondera umupfumu yo kwica umukuru w'igihugu. Hariho rero batumwe kumurondera bongera bamufata n'amajwi, hariho n'abamuguriye ipikipiki bongera bamufotora ayicayeko, hariho abamuguriye telefone ya Android barayimushikiriza. Bose bari bazi umugambi wo kwica Perezida Ndayishimiye bakoreshejwe amangetengete. Ni kubera iki Parike abo bose bo itabakurikiranye? Hano rero niho hanyegeje ibanga ry'urubanza rwa Alain Guillaume Bunyoni. Biracashoboka rero ko Perezida Ndayishimiye azi neza ko ata mugambi wo kumwica wariho, byose bikaba ari umutego yateguye wo gufata Bunyoni gusa. Nimba ibivugwa mu rubanza byose ari ukuri, naho hazoba hakenewe n'amatoza akomeye cyane ku bijanye n'urupfu rwa Perezida Nkurunziza. N'abarundi rero barakeneye n'umuco kuri bino bintu. Inama nshingamateka na nkenguzamateka ntizikwiriye no kuruma kuri bino bibazo. Reka rero twibandaririze mu yandi makuru havugwa mu bindi bisata bigiye bitandukanye. Radio Televiziyo Isanganiro irandika akarubuga rwayo rwa Facebook igira iti Bujumbura imiryango 690 kuyirenga 1700 iri mu yakozwe ku n'imyuzure mu Gatumba yemera kuvayo ku bushake bwayo niyo imaze kwimurirwa mu kibanza ca Matyazo muri komine Mubimbi. Bivugwa n'umukuru w'umurwi w'igihugu ujejwe gukinga ibiza n'isibe. Ikiganiro yahaye Isanganiro Anicet Nibaruta akamenyesha ko nihuzura abasigaye bazojanwa mu Kabezi. Naho biruko akavuga ko ikena y'igitoro hamwe no gucererwa kw'ibifungurwa ari zimwe mu ntambamyi bagira mu kuragura ico gikorwa. Asigura ko hari aho bishika bakarungika imiryango ariko bagasanga bataraheza kububakira, bakamara iminsi basaba indaro mu yindi miryango. Yongera ko imfungurwa zitabashikira uwo munsi nyene, basanga rero bazironse bukeye. Uko kucerekeye rero bidoga ko aho bakora amazi ari kure. Anicet Nibaruta avuga ko vyumvikana kuko batamenyereye kuduga imisozi, ashikiriza ariko ko bigoye kuyaduza ngo abegera. Akamenyesha ko yasabye ikigo kijejwe inyubako ko gica inzira ngo ashobore kubashikira. Kuko rero n'amavuriro yemeza ko ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwashizeho aho bashobora kwivuza. Ikindi yongeye ko ni ikijanye n'amashure. Anicet Nibaruta akaba asigura ko babanje kuba barabashize mu mashuri ahegereye, bimeze ko riri ku birometero 4. Kubwiwe rero bihutiye cane abari bageze mu mwaka wo gukora ikibazo ca leta, bizeza ko bukebuke vyose bizobegera, ariko akabasaba kuba barakoresha ibihari. Ingozi abanyagihugu bo mu gisagara ca Ngozi barashima ingingo ziriko zirafatwa kugira itangwa ry'igitoro rigende neza iyo kibonetse. Bafatira ku mapikipiki ndi yafashwe mu ndwi iheze agashirwa mu minega ya leta kubera bavuye kuvidura igitoro bagaca bagaruka kumwe ikindi ubwo nyene. Bafatira kandi no ku bakozi bo mu bituro fatamwa amabido y'igitoro mu nzu zabo baciriwe bapfungwa. Nubwo biruko baranegura cane ko igitoro gitangwaho mu gisagara ca Ngozi iyo kibonetse. Bashikiriza ko bamwe abapolisi bacungera itangwa ryaco n'abakozi bo ku bituro baka ibiturire, abandi rero bagacishwa iruhande y'imirongo kubera baba barongetswe n'umutegetsi kanaka. Ikindi ngo kenshi rero bababwira ko caheze, abandi rero bakavuga ko igisigaye kigenewe abandi, bagasaba ko iyo kibonetse cotangwa atabiturire canke inkunzi bibayemwo. Buramatari rero ntahakana utwo tunenge tuvugwa. Desire Minani akaba yafashe ingingo ko abantu bose bashaka igitoro bazotonda ku murongo umwe, vy'imirongo yabifise bita VIP biveho. Akavuga ko ari abategetsi bagikeneye bazogituma abagendesha imiduga yabo bagatonda hamwe n'abandi, nk'uko rero iryo tegeko ryoba ryaratanzwe. Rero tubandanirize kuri iyi nkuru
ngo haracari vyinshi vyo gukorwa kugira demokarasi mu Burundi ishikire intambwe ishimishije. Ubwo rero n'icegera c'umukuru w'umugambwe Sahwanya-Frodebu bakaba n'umuvugizi wayo, ariko rero hahimbazwa kuri uyu wa gatandatu imyaka 30 n'umwe heze hatsinze intwaro ya demokarasi. Phineas Nigaba bavuga ko iyo Melchior Ndadaye yaharaniye demokarasi yari yifuza ko shika yari ifise ivyo ishingiyeko cane kuronderera ineza umunyagihugu bwiwe. Ngo basuzumye uno musi uko bimeze basanga hari agahaze ndetse hari n'ivyagiye rero birasubira inyuma. Phineas Nigaba yamagariye abarundi kuja hamwe bagakora ibishoboka kugira ngo iyo ntwaro ishobore gushinga imizi mu gihugu. Akaba asaba kandi ko hashingwa ishure rya demokarasi kugira abantu bose haba abatowe canke abataba batoye bigishwe ingene bigenza mu ntwaro yayo. Tubakengurukire cane ko mukurikiye ayo makuru, mbasabe ntimuze gucikwa n'ayandi tuza kubagezaho muri uyu mugoroba. Iri Mboneshakure Hejuru TV, Imana ibahezagire.